Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwe mwese muriko murakurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure Look Media nkuko mumenyereye tugomba tubayagire ibijanye n'amagara y'abantu aho tubabwira ibijanye n'igikorwa co gucandaga. Gucandaga rero murabizi bikorwa ku bana bigakorwa kandi no ku bakenyezi bibungenze. Igikorwa co gucandaga ni igikorwa kiba mu bitaro vyose vya leta co kimwe n'ibitaro vyigenga mugabo bikorana na leta. Ibitaro bitoya vyo mu Kinama Centre de Santé Diocese do Kinama ni bimwe mu bitaro vyakira abantu baje kwicandagisha benshi cane. Ivyo bikemezwa n'usanzwe arongoye iryo vuriro Mama Maria Karara Kantungeko. Twakira baba bana bacandagwa twakira benshi cane. Igitigiri kinini. Ubwa mbere ho kubera ko iri vuriro ni rya kera abantu benshi bararizi. Hama turagerageza kwakira wowe wese aja twitura uko dubishoboye kose tukamutunganiriza uko tubishoboye haba abana bacandagwa n'abavyeyi bibungenze si kuvuga ko arabo ngaha mu karere gusa n'abavuye ahandi kuko ntiducagura tubakira bose umuntu aje arondera izo service wese turamwakira uko abaje kose canco turazironka ni benshi no kuvuga tugiye kuzisaba iyo tubwiza kuzisaba barabizi ko ducandaga benshi baduha igitigiri kijanye na raporo tuba twatanze yabo dushobora kwakira ku kwezi hanyuma bishitse naho zikaba nkeyi duca dusubirayo tukavuga ati nyabona incanco twari twazanye ziraduheranye bagaheza bakaduha izindi umunsi turashobora kuba twakira nk'abana nk'300 baje gucandagwa bivanye n'imisi hari imisi twakira benshi cyane n'iyindi misi biba bigereranye kuko ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu hariho urucanco rw'umwana kivuka niho turutanga kuko hariho amategeko y'uko tuguma tugugurura umwanya wose ku mwana umwe babiri ngo bari uruhombo turaheza tukatanga ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu aho rero twakira abana ikirenga baba bari benshi cyane kuko ntitwakira abavukira ngaha gusa abavukira mu bitaro hirya no hino baba batashe nko kuwa mbere rero nk'aba batashe muri weekend batacandazwe murabona ino hari abantu benshi baca biturira ivuriro abakenyezi bibungenze nabo nyene twaracanguye kuko twaharageze igihe turengerwa turacangura imisi no kuvuga uje kupima gw'imbanyi ubwa mbere tubakira ku wa mbere nabo nyene kwa gatanu mwico gihe naho nyene twakira benshi iyindi misi tugaca twakira abaje ku marambezi dushobora kugereranya nko ku munsi ko dushobora kwakira abagore barenga 100. Bizimana ni Selate numukenyezi yibungenze akwirikiranwa ku ivuriro Centre de Santé Diocese do Kinama rikukira Ecclesia Katolika amenyesha igituma yicandagisha mu gihe yibungenze. Narinje bakurikirane ubuzima bw'umwana ukuntu buriko buragenda kandi nubwo umuvyeyi nyene turavyitaho kuko ni kuneza yaje w'umuvyeyi n'umwana ndetse n'umuryango wanje kuko iyo bamaze kuba ikibazo haba kuri jewe canke ku mwana n'umuryango wanje urashikirwa. Abavyeyi batitaho iki gikorwa uri kurakora cyo gukurikirana imbanyi wo kugira ngo bahanure bo bahanura iki? Yo no bahanura yuko nawe nyene boja muri iki gikorwa kuko ni ciza cyane kuko novuga nukutamenya kukutamenya nako rero kurakwegera imiryango kurakwegera n'igihugu ndetse kuko iyo umuryango umaze guhungabana n'igihugu kiba cahungabana. Amagara meza ku mwana wiwe ku bana biwe nico cyonyene gituma Ndereyimana Suavis aja gucandagisha ikibondo ciwe kugira ngo bagire amagara meza. Hari ico bibakingira? Bibakingira iki? Bibakingira indwara za rigaza, indwara za sikarisi nyene indwara nyinshi zitandukanye. Ego nk'abavyeyi badacandagisha abana wowe gusaba ngo bahanure bo bahanura iki? Nabahanura gucandagisha abana kugira bagire amagara meza bakurane ingufu bakure nyene banonoke ko bacandagishije. Wibaza ko umwana yadacandazwe agira ingorane nyabaki? Aragwara indwara zitandukanye. Naho mwumva muri iryo vuriro gitoya ryo mu Kinama bakira abaje kwicandagisha benshi cyane
ico gikorwa kigenda neza nk'uko bishikirizwa na Ndereyimana Francine n'umuforoma akora kuri iryo vuriro. Naho igikorwa cyo gucandaga kigenda neza nk'uko namwe mubibona. Mbega mucandaga ryari na ryari? Ducandaga ku munsi wa mbere, ducandaga iminsi yose guhera ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Mbega aha mucandaga abana gusa canke n'abakenyezi bibungenze murabacandaga? N'abakenyezi bibungenze turabaha incanco. Bazira rimwe canke bamwe bose umugwi wose urafise iminsi yawo yo kuza? Nk'uko mubona amaserivisi ataramwe, bamwe bose barafise igihe bazirako. Uburyo buke bwo kwiyunguruza n'abakozi bake bakira abantu benshi nico kibazo conyene bafise kw'ivuriro ritoya ryo mu Kinama nk'uko bishikirizwa na Mama Maria Karara Kantungeko asanzwe arongoye iryo vuriro ryegukira Eklezia Gatolika. Yego nk'uko mubivuze mu bikorwa nyene umuntu aba ariko arakora ntihabura utubazo. Murambona uko bimeze hari aho bishika tukabura nyene tuje gutora izo ncanco. Uburyo bwo kwiyunguruza abakozi hagize nk'ubugwara murumva ko kwakira nk'abantu barenga 101 kiba ari ikibazo. Kuvuga tuca tugira ikibazo c'abakozi rimwe na rimwe bararuha cyane, ariko barabimenyereye tugerageza ku bana hafi. Uba yahejeje hariya yahejeje karacaza agafasha uwo wundi hanaho hashika na 11 tukiriko turakira abo bavyeyi. Ari naco gituma mubona ko baza ari benshi barazi ko ari inzaza ataha yakiriwe uko biri kose. Umuntu ari ahantu ariko akurikirana amagara y'abantu abwiriza kumenya ibibaho byose. Hari aho ahubwo bishika nk'umuntu akaza agacandagisha umwana rimwe ntagaruke. Ikibazo twe dufise n'ukuntu abavyeyi baguma bimuka, hanyuma nico nticobura narigeze kucumva. Hariho abavyeyi imiryango nk'ibiri bavuze ko badashaka gucandagisha abana babo kuko izo ncanco batazumva. Twari gerageje kubigisha uko dushobora, hanyuma tubonye byanze turabwira n'abajejwe intwaro baradufasha kugira ngo tubereke na cyane ko turi mu karere gakunda guterwa n'ibiza, ko ivyo biza bishobora kuza biciye kuri abo bana batacandazwe bigaheza kakaba karanda gashobora gutera ikibazo muri Kinama yose. Ni buke buke amategeko ntucandaga ku nguvu, mugabo twagumye dukurikirana. Hariho uwashoboye kuvyumva araza aracandagisha abana, ubundi turarindiriye kuko harimo n'ikibazo c'idini. Yego mugabo muri rusangi aha mu Kinama ivyo bihuha nta biriho byinshi. Murumva ko naho byashitse twaciye dukurikirana ko dushoboye. Amashengero canke amadini atandukanye afise uruhara rukomeye cyane mu gikorwa cyo kwicandagisha, kuko ngo abaja gusenga nebo bishobora atamagara meza bafise. Ibyo bishikirizwa na Ustaz Vyankandondera Juma Bobo arongoye imisigiti yose yo mu ntara ya Bujumbura yagutse. Mumwe mu masabisho ya Rasulullah y'intumwa yacu Muhammad yakunda gusaba Imana imuhe amagara meza. Bisobanura yuko ata amagara meza nuko gusenga ntako wokora. Nico gituma mu idini ry'Ubwislam nta n'ikintu na kimwe cyasize inyuma. Twama duhimiriza abantu kwiyubara kugira amagara meza, kandi ayo magara meza atangura kuba mama bibungenze. Aho niyo abayisilamu dutegerezwa kuraba. Turigisha neza, hari ibisata byinshi, hariyo amashirahamwe menshi ya afya kwanza. Muri ibi bihe turimwo ingwara zizoba nyinshi, iki ni kiza, ibiza bizoba byinshi. Nk'abarongoye idini rya Kisilamu duhimirije kandi turabahamagaye n'ababandi bari bafise bya byiyumviro yuko petetre yoba ari haramu bibuza mu Busilamu ari kizira. Oya, wewe watahuye nabi, ahubwo durabahimirije abibungenze b'abayisilamu kazi n'abayisilamu kazi bafise abana, nimwijukire
kuja kwicandagisha mwijukire gucandagisha abana. Imwe mu nsiguro zishobora gusigura igituma ivuriro ritoya Centre de Santé Diocésain do Kinama risanzwe ryegukira Eklezia Katolika ryakira abantu babitura benshi cyane baje kwicandagisha baba abana canke abavyeyi bibungenze, ngo nuko kuri iryo vuriro bakira n'abantu baba batashoboye kwakirwa ku bindi bitaro. Gucandaga ni umugambi w'igihugu ushigwa mu ngiro n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubicishije mu mugambi w'igihugu jeje gucandaga PEV. Ndabashimire nongera ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza muri kumwe n'imbonesha kure yanyu Look Media naho ubutaha.